Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwebanywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyigejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kwibanda ku nyinyurana ririko rirabera muri CNDD-FDD, aho tugiye kubabwira abajenerali babiri babangamiwe cyane ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko nanone Perezida Evariste Ndayishimiye akaba atazi aho agiye kubashira, kuko azi neza ko umwanya uwo ari wose nabo bashobora kumutembagaza ku butegetsi, kandi akabona ko atabapfunga ngo abongere kuri Generali Arengiyome Bunyoni, akabona ko ari umusaraba waba ukomeye cyane yaba yikoreje ubutegetsi bwiwe. Turaza kugaruka kuri abajenerali babangamiwe cyane ndetse n'amakuru atangaje kandi ateye ubwoba ariko arabavugwaho. Turaza no kubabwira ku makuru ababaje kandi ateye ubwoba arabana n'ibiriko birakorwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho bariko barica abanyagihugu, ariko abakoze iryo bara babazwa bakavuga ko babitumwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Nabyo nyine turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru tuza kubabwira amakuru ahambaye cyane arabana n'umupolisi umaze igihe kinini akora ubwicanyi bukomeye cyane, ariko akavuga ko yabutumwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane kandi adahumuriza, aho umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerasi Ndabirabe asaba ko leta yasubizaho igihano cyo gupfa. Ibi akaba yabivuze nyuma yaho hari abashingamateka bari bariko barabaza ku bibazo by'ibitoro, aho bavuze ko basigaye bataha n'amaguru. Bikaba byashavuje cyane umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerasi Ndabirabe, akabatuka bikomeye cyane, akababwira ko aribo banyegeza igitoro, kandi akababwira ko agiye gusaba umukuru w'igihugu ndetse na leta yose kugira ngo basubizeho igihano cyo gupfa, kugira ngo uzajya ufatwa wese yashoye igitoro hanze y'igihugu ajya afatwa yicwe, nk'uko nyine avuga ko igitoro bagishora mu Rwanda, ariko bikaba ari ibintu bizwi neza ko igitoro c'u Burundi kitajya mu Rwanda, kuko u Rwanda rurafise igitoro gihagije. Ahubwo amakuru adushikira ku bavuga ko umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye ugishora muri Kongo, aho wironkera amadolari atari make. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone pyondaho, kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Abategetsi bo mu Kayanza bati twebwe nyeganyega araturengeye ntawe koshobora. Iminsi irabaye indwi komiseri Moise arakaza batazire nyeganyega akoze ibara mu kugandagura umunyagihugu yitwa Joseph Habiyaremye muri komine Kabarore mu ntara ya Kayanza. Iminsi irabaye indwi nyeganyega ataco abajijwe kijanye n'ico caha. Hagati aho nyeganyega yigamba ko amabi akora yatumwe n'umukuru w'igihugu, ibyo bigatuma abategetsi bose bo mu Kayanza bamutinya. Abategetsi bo mu Kayanza basigura gute igandagurwa ya Joseph Habiyaremye? Twaragerageje kubaza abategetsi batandukanye mu Kayanza uko basigura iyicwa ry'umunyagihugu Joseph Habiyaremye yishwe na nyeganyega ku igenekerezo rya 8 ukwezi kwa gatandatu 2024. Ku mvo z'umutekano wabo ntituza kuvuga abo batwaganiriye, ndetse tuza no kuvuga amazina yabo ayariyo. Kino kibazo kirabagora rwose kwishura. Mu mwanya wa mbere bashima gusubiramwo ibyo nyeganyega yabwiye. Umwe muri bo yagize ati nyeganyega yatubwiye ko yari afise amakuru ko Joseph Habiyaremye yahakora fraude agashora ikawa mu Rwanda. Abapolisi baje kumusaka basanze ibiro 6 by'isukari be n'umunzani akawa bahasanze. Yavuze ko baciye bahura n'umugabo yari asanye ibiro bikeyi by'ikawa kwa Joseph Habiyaremye. Yatubwiye ko Joseph ari we yamusabye ngo aje kumwereka
iyo banyegeza ikawa, niko kumujana muri kirya gitara c'ipinusi yarasiwemwo ku rubibi rw'u Rwanda. Nyeganyega yatubwiye ko bageze muri ico gitara kubera hari ahantu hahanamye umuntu agashungurukira mu Rwanda. Joseph yagerageje kwiruka, Nyeganyega aca aramurasa mu mugongo. Aho umuganga yarabye ikiziga arabona ko urusoro rwinjiye mu mugongo ruserukira mu mutima. Mu mugongo hariho agakomere gatoya rwose, mu mutima naho harugurutse rwose. Ariko rero biragoye kumenya ibyabereye muri iryo shamba kubera byabaye hagati y'abantu babiri bonyine, umwe akaba yarapfuye. Igipfungu. Hano twarabajije utubazo tumwe tubona dutangaje. Buno busanzwe mubona bisanzwe ko bagiye gufata Joseph, ubwo nyine haca haboneka umuntu umuzaniye ibiro bikeya by'ikawa. Ubwo siko byari byateguwe. Mbega umukuru w'igipolisi mu ikomine ararekuriwe kwijana wenyine mu ishamba akajanayo n'uwitwa ko ari inkozi y'ikibi? Mbega yoba yari inkozi y'ikibi? Ubuzima bwiwe n'ikawa ni ikihe gihambaye ku buryo aca ahabwa igihano co gupfa? Ntiyigarutse agafatwa canke bagasaba igipolisi cy'u Rwanda kikamufata nk'uko bahora bahana izindi nkozi z'ikibi? Ni kubera iki Joseph Habiyaremye amaze kuraswa hatatunganijwe igikorwa cyo kuraba ko muri iryo shamba hanyegejwe ikawa koko? Ni igiki cemeza ko ibyo Nyeganyega yavuze ari ukuri? Kuba yamujanye wenyine mu ishamba ntiwoba wari umugambi usanzweho wo kwica Joseph Habiyaremye? Inyishu y'agahinda kenshi. Uyu mutegetsi amaze kumva tuno tubazo yagize ati: mu by'ukuri twarakiriye ibyo Nyeganyega atubwiye kubera atakundi turi bugire. Hariho ibibazo byinshi bikeneye inyishu, ariko nta bubasha dufise ku muntu avuga ko yarungitswe n'umukuru w'igihugu. Erega Nyeganyega ntabangamiye abanyagihugu gusa, arabangamiye n'abajejwe intwaro. Mwibaza ko musitanteri wa komine Kabarore hari ico avuga imbere ya Nyeganyega? Mwebwe bushoboye kuvuga, turabasabye ntimuhagarikiye, kumbure bizogera aho procureur atahura ko atakundi ategerezwa kumutuma ko amwumviriza. Nayo ubundi birateye isoni. Twese twigira abemeye ibyo yatubwiye, ariko biraboneka ko hakenewe umuco gusumba. Aya majambo y'uyu mutegetsi niyo n'abandi batubwiye. Abategetsi bose baratinya Nyeganyega kubera avuga ko yatumwe n'umukuru w'igihugu. Perezida niwe wenyine azoshobora gukemura ikino kibazo. Ninde azohana umwicanyi Komiseri Moise arakaza batazira Nyeganyega ku mabi menshi cyane amaze gukora, kuko amabi akora yatumwe na Perezida Ndayishimiye? Byoba ari ibara ku mutemere, kandi ryaba ari ibara riguye mu gihugu cy'u Burundi aramutse aya mabi akora koko ayatumwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Abarundi batari bake bagize icyo bashikiriza kuri ino nkuru, ariko biboneka ko bafise agashavu gakomeye cyane. Abarundi ntidushire ubwoba, umuntu umwe yobuza amahoro ikomine yose. Uwo ari jewe yobigira kabiri gatatu yoba ikuzimu, hama ngasigara ndabazwa ibyo nakoze canke nanje nicwe. Ariko uwo muntu arakwiye kuva mu Barundi. Jewe mfise ikibazo cy'uko Perezida Evariste Ndayishimiye ari ugiye kumara Abarundi. Ndasabye uzamenya ukuri kubiri ko biraba mu Burundi ajya duha umuco. Mu Burundi ukuntu mubayeho n'umuriro utazima, kandi mwatewe n'ubutegetsi bubi buri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ubutegetsi budakorera bose, ahubwo ubutegetsi bukorera akarwi gato cyane kamaze igihe gapfukamye mu nda Abarundi. Inyishu iguma ari yindi nyine. None yatumwe na Perezida kwica canke kugandagura abantu, ninde yomuhagarika? Burya Nyeganyega yarabivuze neza, yanse abaguma bamwirukako. Ntatumwe na Perezida. Byoba birakwiye. Iminsi indwi irakwiye Joseph bamwirengeje. Utwana tubaye imfubyi, umukenyezi abaye umupfakazi. Mama wa Joseph arabuze ikibondo yarasigaranye, kumbure co mufasha. Nyeganyega nawe n'umutu wamutumye badibamye babona ko ibyo bakoze bibagwa neza kandi ko ari byiza. Byose nyine biraboneka ko nta butegetsi dufise.
ndakunda igitero ca mbere c'ururirimbo rw'umugambwe CNDD-FDD. CNDD-FDD inama y'abanyagihugu baharanira demokarasi nyakuri mu gihugu kigengwa n'amategeko, abarundi bose bubahirizwe, bishire kandi bizane mu gihugu c'amavukiro, batunge batunganirwe mu vyabo no mu babo, atawarya canke wanga uwundi. Birumvikana none nyeganyega atumwe na perezida, uwundi yomufata ninde? Emera dupfe twicwa na perezida kandi abanza kubesha ko dufise ibiri bibiri by'ikawa. Ejo Juras Ndabirabe yavuze ko hajaho igihano co gupfa kugira abashobora igitero mu Rwanda bicwe. Haha, birasekeje kandi birateye ubwoba. Systeme y'abadede irabateye ubwoba, ariko biraboneka neza ko intumbero bafise ariyo kutumara, kuko biratangaje kumva umukuru w'inama nshingamateka avuga ko abashora igitoro bakwiye kwicwa kandi ko bagishora mu gihugu c'u Rwanda, mu gihe bizwi neza ko igihugu c'u Rwanda gifise igitoro gihagije. Umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi yarabandanije avuga amajambo atari meza afatiye ku kibazo cabaye akanarabahinga c'ibitoro. Daniel Geras Ndabirabe akaba yagirije abashingamateka atakurya umunwa ko bari mu gutuma igitoro kibura, kuko bari mu kubakinyegeza abandi bakagishora mu gihugu c'u Rwanda. Ababyumvise bakaba bakubiswe n'inkuba bati kubona yubahuka akavuga ko igitoro bakinyegeza ngo kugira ngo bagishore mu gihugu c'u Rwanda ngo nakamaramaza kumva hari umutegetsi yubahuka kuvuga gutyo mu gihe mu gihugu c'u Rwanda ata kibazo cy'igitoro kihavugwa. Sibyo gusa, abo bashingamateka baragirizwa kandi kuba bari mu batera ibibazo bijanye n'amafaranga y'agaciro mu kureka kuyajana muri banki ngo hanyuma bakaja kuyadandariza mu gifuri hamwe no kuyubakisha ibizu. Igitangaje ngo bagaca bagaruka bakarira mu bandi. Ubwiwe abona ko bari bakwiye kuvuga abantu bose babona ko bafise amafaranga menshi ngo hanyuma bagafatwa bakamanikwa kw'ipoto. Naho nyine abanyagihugu baratangazwa n'imvugo nk'iyo ku muntu ajejwe kubahiriza amategeko, bati byogenda gute kugira ngo abantu bishwe abandi bamanikwe ku mapoto mu gihugu kigengwa n'amategeko? Bati bwa bundi nico gituma igihugu kiri mu kaga, ngo kuko gitwarwa n'abantu batazi ico itegeko rivuga. Abandi bakabibutsa Ndabirabe ko yomenya ko igihano co gupfa cakuwe ko mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Daniel Geras Ndabirabe yaraye yifatiye mu gahanga abashingamateka bose ko bari mu batuma igitoro kibura, nk'uko yabishikirije mu nama ya bose kuri uyu 13 Ruheshi 2024. Avuga ko abantu bari kunyegeza igitoro, umuntu agafatanwa ilitiro 3,000 canke ilitiro 5,000. Akaba rero atumva ingene abashingamateka baca bavuga ko atagitoro kihari, kandi muri bo nyine usanga harimwo ababinyegeza mu mazu canke bagenzi babo, abo ngo mbere akaba ari nabo baca bagaruka bakakigurisha mahera menshi, ngo hanyuma bakongera bakitangaza kumwe abazungu bagira mu gutuma amananiza n'ingingo zikenesha abarundi, ngo bagaca bagaruka bifata mu mapyiko batwenga ngo ibihugu bya Afurika ntibizigira bitera imbere kandi bariko barasahura. Umukuru w'inama nshingamateka akaba yemeje ko abanyegeza igitoro ngo kugira ngo abantu bagumuke. Daniel Geras Ndabirabe wewe abona ko inama nshingamateka arongoye ngo ikwiye gusaba leta y'u Burundi ngo kugira ngo isubizeho igihano co kwicwa umuntu afashwe yiba anyegeza igitoro ace yicwa, ngo kumbure byogabanuka, ngo kuko aba bantu bari gusubiza igihugu inyuma no gutera ingorane abanyagihugu. Yaciye yongera kwifatira mu gahanga abashingamateka ko hari byo bavuga rimwe na rimwe kumbure batabona neza. Niko guca ababwira ko bahari abantu bava mu Burundi ngo bakaja kuvuga hanze ko Uburundi batobuha igitoro, ngo kuko Uburundi badashobora kuriha. Geras Ndabirabe akaba yaciye agiriza abashingamateka bose ko ibintu nk'ibyo batabivuga kandi ko bikwiye kuba ibara rikomeye cyane. Kuri ibyo rero abanyagihugu babona ko imvugo y'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi rwihejeje kugaragaza ko leta y'u Burundi byayitaye kuwa amazi gutorera inyishu ibibazo bihanze u Burundi, kwa naho abona ko abafatwa banyegeje igitoro ko bakwiye kuca bicwa ngo kugira igitoro kiboneke. Abatari bake bariko baravuga ko ashobora kuba afise akagwara ko mu mutwe.
ngo aho ibintu bigeze rero ngo harakenewe abarundi b'iryamunyu bohaguruka bagasubiza ibintu ku murongo ngo na cane cane bamwe mu bategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD ngo kuko uko bizogenda kose biriko biraba bizoja ku gatwe k'uwo mugambwe hamwe n'indongozi zose zokomokako nk'uko bivugwa n'abanyagihugu baganiriye ikinyamakuru cacu bavuga ko rwose bikomeye kandi ko bigeze ahantu habi cane. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.